Imana igushoboze. Ijambo fise uyu munsi, iyo umuntu akorana nayo, Imana yo mu ijuru iriyubahisha. Sa narivuze ngo Imana yo mu ijuru, noneho kamera y'Imana ni ukwiyubahisha. Imana ishimwe. Kamera y'Imana ni ukwiyubahisha, kandi y'Imana yiyubahishije ikoresha ubutabazi butamenyerewe abantu batazi. Narivuze ngo y'Imana yiyubahishije ikoresha ubutabazi bumeze gute? Butimeze gute? Ubutabazi butamenyerewe. Ingabo ziza kugutabara cyangwa ziza kukugwanira si ingabo zimenyerewe, kuko ukorana nayo. Imana ikoresha ubutabazi butamenyerewe. Uyu munsi ndagomba Imana ikoresha ubutabazi butamenyerewe. Uyu munsi ndagomba Imana ikoresha ingabo zitagize gute? Zitamenyerewe. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Ubutabazi butamenyerewe, kuko Imana muri kamera yayo niyo kwiyubahisha. Abami ba kabiri igice ni cya 3 umurongo waho wa 17 gushika ku 18. Nariko ndavuga ngo ikoresha ubutabazi butagize gute? Butamenye. Hagira umuntu adufasha gusoma mu bubangutsi iyo ukorana nayo. Koresha umwanya. Abami ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ari kuhora hagize ngo nta muyaga muje kubona, ngo mubone imvura. Subiramo neza. Kuko ari kuhora hagize ngo nta muyaga muje kubona, cyangwa ngo mubone imvura. Kuko ari iki kiyaya kizokuzura amazi, munywe mwebwe ubwanyu, mushore n'ivyo mushoreye n'inyumbu zanyu. Amen. Amen. 18. Kandi ibyo si kigoye kuhoraho, mbere azogabura abanyamowabu mu maboko yanyu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Aha turabona iki gikorwa cyangwa iri jambo ry'Imana tugiye gusangira ni jambo Umwami Yehoshafati yatewe n'ingabo zikomeye cyane, ategwa n'abami benshi cyane, ahura n'ibibazo bikomeye kandi by'ukuri ntibyari byoroshe. Uhereye ku murongo wa mbere igice cyawo cya 3 uzoshobora gusoma ubone birebire bihambaye, ariko haragera igihe bahura n'ingorane kubera ubwinshi bw'abari babateye. Ariko Imana irababwira ngo mwebwe ntimutinye, mwihagararire gusa. Imana idufashe cyane. Haragera igihe Yehoshafati amaze gutegwa mu mpande zose, azungurutswe mu mpande zose, yabuze iyaja n'iyava, mbere ibintu byakomeye ku buryo bukomeye cyane. Agera igihe yibuka, aravuga ati uru rugamba ntabwo dushobora kurutsinda, ariko kugira turutsinde tukwiye guhamagara Imana. Maze ngo icyo gihe ugeze ku murongo waho wa 12 ukabandanya, baravuga ngo mbega nta mukozi w'Imana yoba ari mw'iki gisagara ngo adusigurize Uhoraho. Imana idufashe cyane, atubarize yuko uru rugamba dushobora kurutsinda. Maze ngo baragenda babwirwa yuko hari umukozi w'Imana yitwa Elisa. Baramubara ati hano hari umukozi w'Imana yitwa Elisa, kandi uwo ni ari umusuku witwa Eliya. Arongera amubaza ati uwo muntu ijambo ry'Imana ryoba riri muri we? Baramubara ati ijambo ry'Imana riri muri we. Acaragenda arasiguza Uhoraho. Elisa ngo agisenga, Imana ivugana nawe. Abwira Umwami Yehoshafati, aramubara atumviriza neza. Hallelujah, hallelujah.
umve uko Imana ivuze. Arabwira Yehoshafati ati zirya ngabo mubona bijya bibazungurutse, bijya bibarondera, ibibahanamiye bigomba kubonona, mbere n'inka zanyu zikaba zabuze icyo zinywa, mbere mukaba mwishwe n'inzara. Bari bageze mu bugaragwa, bari bageze mu nzara, bari bafise ingorane zikomeye. Nariko ndavuga ngo Imana igomba gutabara ikoresha ingabo zitagize gute, zitamenyerewe. Imana ishimwe cyane. Iramubarira ati mu mwanya mutoya umwonga wose ugiye kuzura amazi. Haleluya. Ati kandi nta miravyo irinda kuravya, nta n'igicu gikunda kiza kubaho, nta n'imvura iza kugwa, ariko mugiye kubona ibiyaya byose byuzuye amazi. Haleluya. Ubutabazi butameze gute? Butamenyerewe. Imana ikurungikira ubutabazi butamenyerewe. Haleluya. Imana irungika ubutabazi butagize gute, butamenyerewe. Kandi ndabizi uyu munsi nibwo butabazi bugiye gukora. Uyu munsi tugiye gukorera mu mavuta yo kubona ubutabazi butagize gute, butamenyerewe. Ndiko ndasoma ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Nasomye mu gitabo cya Samweli uhereye ku murongo waho wa 5, Samweli wa 2, nza gusanga ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24, aho Imana yatabaye ikoresheje ingabo cyangwa ikoresheje ubutabazi butagize butamenyerewe. Imana ishimwe. Dusomera aho hantu wumve. 5:23. Aravuga ngo maze Dawidi asiguje Uhoraho aramwishura ati ntuduge ngo mubisanganize, ariko ugende inkerera mucamo, mubaturuke inyuma ahari abana n'ibiti byitwa imibaka, maze niwumva imirindi y'ingabo ihindira hejuru kuri iyo mibaka uca uhaguruka vuba. Maze Dawidi ngo asiguze Uhoraho. Aho naho yari yatewe. Hari ibintu biguteye kandi wabuze ingano byikurako, ariko Imana iragomba gukoresha ingabo zitamenyerewe. Imana iragomba gukoresha ubutabazi butari bumenyerewe. Aho wari witeze si Imana igiye guca, ibyo wiyumvira sivyo Imana igiye gukoresha. Kura amaso ku byo wiyumvira, kura amaso kuba wari wizeye, kura amaso kuba wari witeguriye. Imana igiye gukoresha ubutabazi butamenyerewe. Abizeye ubwo butabazi, haleluya. Twamaze kumva yuko hari abari biteze ubutabazi muri operasiyo, ariko Imana igakoresha ubutabazi butamenyerewe. Hari icyo Imana igomba gukorana nawe ku bantu, hari icyo Imana igomba gukorana nawe. Ako kana iryo jambo warisubiriramo gatoya. Niwumva imirindi ati ntuduge ngo mubisanganize, ntuduge ngo witere abo bantu, ariko ugende inkerera mucamo, ugende inkerera ucamwo, mubaturuka inyuma, mucamo baturuka inyuma, ahari abana n'ibiti byitwa imibaka, ahari abana n'ibiti byitwa imibaka. Sawa. Maze niwumva imirindi y'ingabo ihinda hejuru kuri iyo mibaka. Ako kantu niko nashaka. Maze niwumva imirindi y'iki y'ingabo zihindira hejuru y'ivyo mibaka, y'ivyo biti by'imibaka, uca uhaguruka vuba, kuko je Uhoraho nzoba nkwitangiye imbere, kuko je uganje nzoba ndakwitangiye imbere. Gutera izo ngabo za Filisitiya. Uca uhaguruka vuba, kuko nzoba nkwitangiye imbere gutera izo ngabo z'Abafilisitiya. Amen. Dawidi yatabawe n'ingabo atamenyereye. Imibaka ni biti bikunda kumera nka biriya biti vy'ikongo by'agaciro bikomeye, cyangwa nk'ibiti vy'amasederi bikunda kuba ibiti birebire cyane. Umviriza iri jambo, nariko ndavuga ngo Imana mu gutabara itabara
abakorana nayo, ariko abakorana ikoresha ingabo zitamenyerewe. Haleluya. Ivyo biti twumvise ngo Dawidi asiguje Uhoraho, abwirwa ngo wewe genda, aba Bafilisiti niwumva imirindi y'ingabo iturutse hejuru y'ivyo biti vy'imibaka, ntugire ubwoba, nzoba ndakwitangiye imbere kugira ngo nshobore gukuraho Abafilisiti. Umva ijambo ry'ubuhanuzi. Hari Abafilisitiya bamaze igihe bari imbere yawe. Hari Abafilisitiya bamaze iminsi baguca ivutu, baguca intege, bagusubiza inyuma, baguhombesha, bakugwanya, bakudekuraja, bakuvuga uko utariko. Amajambo ndakuzaniye, Imana igomba gukoresha ingabo utamenye reye. Imana kugira ngo yitwe Imana nuko ikoresha ingabo abantu batagizene, batamenyereye. Imana kugira ngo yitwe Imana nuko ikoresha ubutabazi butamenyerewe. Haleluya. Imana yitangiye igiye igomba gukora. Imana igomba gukora, ndiko ndafashwa, ariko mpemu yera, ndiko ndafashwa. Wizera ko ari muyomba wawe azogutabara, Imana igaca ku muntu utazi atarigera mumenyekana. Wiyezera ko akazi kanaka ari abo mwiganye, ari abo wagiriye neza, ahubwo Imana igakoresha umuntu utaruzi no mu byiyumviro. Imana igomba gukoresha ingabo, igomba gukoresha ingabo, igomba gukoresha ubutabazi. Abantu bari hano wizera ijambo ry'ubuhanuzi, Imana igiye gukoresha ubutabazi butari bumenyerewe, ubutigeze buza mu matwi yawe. Haleluya. Abashakashatsi canke abanyabwenge basorongoza Bibiliya, izo ngabo zari hejuru y'ivyo biti. Abashakashatsi canke abasorongoza Bibiliya bavuga ko Imana yakoresheje inuma n'inyoni. Inuma ni iki? None ingabo zizananye hejuru ku biti hari zo murumva. Hari ingabo murumva zigendera hejuru y'amababi, hejuru y'ibiti. Ariko Imana ikoresha inyoni, irazirundarunda ahantu, ikoresha inuma, irazirundarunda ahantu. Yo, Dawidi yari yahawe kode, yari yahawe ibanga. Imana iguha kode, wewe utahura abandi badatahura, wewe umenya abandi batamenya. Iyo umuntu akorana nayo agendana amabanga y'Imana, amenya ibyo abandi batazi, ahishurirwa ibyo abandi badahishura. Iyo umuntu akorana nayo, haleluya, haleluya, amen, amen, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana data wa twese dusenga ntabwo ari umuntu ngo ibeshe, kandi umuntu akorana nayo agenda n'icyo Imana yavuganye. Ushobora kubona uyu munsi umuntu ari zero fra, atani faranga afise, ariko afise icyo Imana yavuze, afise icyo Imana yamusezeraniye, afise icyo Imana yasezeranye. Uze wirinde kuvogera umuntu afise icyo yavuganye n'Imana. Uze wirinde kuvogera umuntu afise isezerano ry'iki k'Imana. Uze wirinde kuvogera umuntu afise kode abandi batazi. Tudoze cyubahiro cyo mwana Yesu. Bibiliya mbwira ngo niwumva imirindi y'ingabo ziguye, imirindi y'ingabo iciye hejuru y'ibiti, ngo azoba ari jewe nkwitangiye imbere. Imana iguhaye kode ukayimenya, ucumenya ngo ntacyo bitwaye, naho ntarabona ibifadika. Imana yavuze ko inyitangiye hehe imbere. Ntawe uhari ngo atere haleluya.